turaganira ijambo ry'Imana uno munsi rivuga ngo ihitamo ryose rifise icerekezo caryo. Mu gifaransa ni à chaque choix correspond une destinée. Uguhitamo kwawe kose kufise iherezo ryako, kurafise icerekezo caho ushika kubera ihitamo ryawe. Haleluya. Twicaye ngaha kuko hari ico mwahisemo. Ubuzima bwacu bwose bugizwe no guhitamo. N'umunsi waza kuganira ku badamu babiri, umwe yitwa Orpa, uwundi yitwa Rusi. Turaganira ku bintu vyerekeye uguhitamo. Nagomba ndabasabe mwiyumvire. Muri Orpa na Rusi mbwirira mugenza ati wowe wohitamo nde, aca kubwira wowe wohitamo. Urashobora kuhitamwo ubushaka wumvise akazina kakuryoheye. Orpa. Mu gifaransa ni Ruth. Mu kirundi ni Orupa na Rusi. Yakwishuye wahisemo nde? Wahisemo Rusi? Kumenga Orpa kavuga neza. Ubuzima bwacu bwose bugizwe no guhitamwo. Uri hano kuko wahisemo kuvyuka no gufata inzira iza hano. Ababatijwe uno munsi nuko bahisemwo kuja gushira ikirenge mu ca Yesu. Hari uguhitamo. Uguhitamo kose rero gufise ingaruka yako. Nico gituma bamwe hari abantu bahitamwo mugabo uko guhitamo kwabo kukabananira kubashikana kwiherezo ryiza ry'ico Imana bagombamo. Kubera iki? Kubera shwa canke ihitamo ryabo ritabaye ryiza mu buzima bwabo. Ndakwifuriza urongowe n'Imana guhitamo neza. Iyo uhisemo neza ugira iherezo ryiza. Iherezo ryawe riba ryiza kuko rirongowe n'Imana. Nico gituma uno munsi tuza kuraba abadamu babiri, Orpa na Rusi. N'abadamu babiri, mugabo abadamu babiri barapfakaye. Muraza kumva iyo nkuru. Ariko abadamu babiri naho bapfakaye bose baciye mu bihe bigoye vyo kubura. Ariko si bose bakwirikiye inzira imwe. Umwe wese yafashe inzira yiwe. Ibi biradushikira mu buzima yaho uhamagarirwa guhitamo. Ntiwamuhitamo ivyo abandi bagomba, mugabo hariho uguhitamo, amahitamo ari imbere yawe. Twagomba rero turabe ku buzima, babanze badusomere muri Rusi igice ca mbere, duhere ku murongo, nosaba ko wohera ku murongo wa mbere kugira ngo batahure ino nkuru y'icatumye bamwe bahitamwo Rusi abandi ntibahitamwo Orpa. Badusomere kuva ku murongo wa mbere kumanuka gushika kuwa gatanu. Mu minsi y'abacamanza ikigoyi cateye mu gihugu. Ikigoyi cateye mu gihugu. Nuko umugabo w'i Betelehemu h'i Buyuda asuhukira mu gihugu c'i Mowabu, bo n'umugore wiwe n'abahungu biwe bompi. Uwo mugabo yitwa nde? Uwo mugabo yitwa Elimeleki. Umugore wiwe yitwa Naomi. Abahungu biwe bompi, umwe yitwa Mahaloni, uwundi yitwa Kiriyoni. Umwe mu bahungu biwe yitwa Mahaloni, uwundi yitwa Kiriyoni. Bari Abanyefurata b'i Betelehemu h'i Buyuda. Nukuvuga ngo uwo mugabo n'umugore wiwe Elimeleki n'umudamu we Naomi bari bafise abahungu babiri, Mahaloni na Kiriyoni. Bava i Betelehemu bandanya bashika mu gihugu c'i Mowabu babayo. Bava i Mowabu, bavuye i Betelehemu kubera amapfa n'inzara bagiye kuba i Mowabu. Elimeleki umugabo wa Naomi arapfa. Elimeleki umugabo wa mama arapfa, asigarana n'abahungu biwe bompi. Naomi asigaranye n'abahungu Kiriyoni na Mahaloni. Babiri Abanyamowabukazi, umwe yitwa Orupa uwundi yitwa Rusi, bamarayo imyaka nk'icumi. Nukuvuga ngo Orupa na Rusi barabakazana ba Naomi. Barabakazana, nukuvuga ngo abadamu b'abahungu ba Naomi.
turi kumwe? Okay. Maze Mahaloni na Kiliyoni bombi barapfa. Mahaloni na Kiliyoni nabo nyine bagira iki? Alala. Uwo mugore abura abana biwe bombi n'umugabo wiwe. Nukuvuga ngo avuze? Uwo mugore abura abana biwe bombi n'umugabo wiwe. Abura umugabo, abura n'abahungu biwe. Uyu mugore Naomi asigaranye n'abande. Fasha. Bakazana babiri bitwa bande. Orupa nande na Rusi. Murakoze. Turi kumwe. Ku murongo wa 6. Bukeye avana hasi n'abakazana biwe kugira ngo ave mu gihugu cy'i Mowabu asubire iwabo. Naomi yiyumvira gusubira i Betelehemu, ava iwabo aho yarari i Mowabu, yifuza gusubira aho yajava i Betelehemu, ariko asigaranye n'abande n'abakazana biwe. Kuko yari yumvise ari mu gihugu cy'i Mowabu yuko Uhoraho yagendeye abantu biwe akabaha ivyo kurya. Yari yarumvise yuko Imana yagendeye i Betelehemu basubira kuboneka imfungurwa, ariko sinoguma ngaha, reka ngende subire mu gihugu cy'iwacu. Ava aho hantu yarari bo n'abakazana biwe bombi. Ava aho hantu yarari bo n'abakazana biwe bombi. Bajana inzira isubira mu gihugu cy'i Buyuda. Basubira i Betelehemu mu Buyuda. Naomi abwira abakazana biwe bombi. Bakiriko baragenda ati nimugende. Naomi abwira abakazana biwe bombi uko ari babiri. Ati nimugende musubire mu mazu y'abanyoko. Uhoraho abagirire neza. Naomi atangura kuganira n'abakazana biwe. Atangura kubumvisha ikintu gikomeye ngaha kibazana guhitamo. Shwa. Uhoraho abagirire neza nk'uko mwagiriye neza abahisi bo nanje. Ababwira ngo Uhoraho abagirire neza, musubire iwanyu, musubire mu gihugu cy'iwanyu, musubire mu muryango w'iwanyu, nanje ndagiye ibyacu bitandukanire hano. Uhoraho abahe mwemi gusubira kubaka ingo mugira abagabo. Arabahezagiye ngo bazasubire bubake, kuko nta bana bari bafise. Baze bubake baronke ingo, baronke abagabo. Arabagumbira baraturikisha bararira. Arabagumbira bose baraturikisha bararira. Baramwishura ahantu ntihari horoshe. Uyu mumama Naomi yabanye neza n'abakazana biwe. Uwo mumama yuzuye umubabaro kuko yarabuze. Avuga ati aba bakazana ntaho ndabajana, vyoba vyiza basubiye iwabo, kumbure baracari bato bakazoronka kubaka izindi ngo. Jewe subiye jenyene hariya. Yari afise umubabaro. Baramwishura batoya, ariko turasubira nawe mwihanga ryanyu. Bose hamwe baramwankira kugira iki? Gusubira inyuma. Turajana aho ugiye, turasubirana iwanyu. Naomi arabishura ati bakobwa banje. Naomi arabishura ati bakobwa banje, nimwisubirira inyuma. Ndabasabye mwisubirira inyuma. Niki gitumye mugomba kujana nanje? Niki gitumye mugomba kujana nanje? Hari abandi bana ngifise mu nda ngo baze abagabo banyu. Nta bandi bahungu ngifise mu nda ngo baze abagabo banyu. Nimwisubirira inyuma abakobwa banje. Mwigire kuko ndenze gucurwa. Iyo mba mvuzeho ntindi n'ivyizigiro. Ndeke naho noronka umugabira ijoro nyene nkazovyara abahungu. Mbega ivyo vyotuma mubarindira gushitsaho bazokurira? Ivyo vyotuma mureka kurondera abagabo? Vyoye kuba bityo bakobwa banje, kuko muntera akagongwe, kuko ukuboko k'Uhoraho kwaramvuriye kundwanya. Barongera baraturikisha bararira. Orupa agumbira inabukwe, ariko Rusi we amuguma kwa karamata. Gezaho. Mbariza mugenzi ati bari batoye nde hajya? Tijana inatoye akazina kavuga neza, muga numva umenga biko birahinduka. Bose yabaganirije kandi yabatahuje. Ati jewe nta bahungu ngifise, munkurikirira iki? Muracari bato, genda mwubake. Mwabanye nanje ibihe vyiza, ntaco mutankoreye. Ariko arabarezona, ariko arabatahuza yuko ico baciza ari uko basubira inyuma.
bose bibiri tubwiye ngo baranse gusubira inyuma. Arasubira arababwira ati naho noronka abahungu rino joro ntibikunda ko mwobarindira ngo bababera abagabo, ntibinakunda, nimusubire inyuma. Birashoboka ko yanavuze n'ibindi byinshi ati raba wewe uracasa neza, urashobora kuronka n'umugabo. Umwe muri bo wacagira iki? Dusomere. Wacagira iki? Naomi aravuga ati aya Orpa aramugu, barongera baraturikisha bararira. Orupa agumbira inabukwe. Orpa agumbira inabukwe, ariko Rusi we amuguma kwa karamata. Nashaka gutangura kuri Orpa. Orpa yaragumbiriye cyane, yuzuye amarira, yumva umenga ntashaka kumurekura. Yabanye nawe neza, yarafatanye nawe imibabaro, yaramwigishije gusenga, yaramwigishije kubona Imana, kuko aba bagore ntibari abo mu muco w'Abisirayeli, ntibari bazi Imana y'ukuri, bari bafise ibigirwamana byinshi. Ariko arabona ingene uyu mumama yamweretse Imana y'ukuri, naho yariko aca mu bihe bigoye, barabonye Imana ya Isirayeli. Haleluya. Aributse ibyo byose, aramugumbiriye, ararize. Ariko inyuma yo kumugumbira agize iki? Aramurekuye, arafashe inzira, aragiye. Shwa yagize canke ihitamo yiwe Orpa nuko yabonye yuko bikwiye yuko asubira inyuma. Naho yari yamukunze, yararize, yarafise ibigumbagumba byinshi, yarafise ingene yipfuza kubana nawe no kugumana nawe, ariko yararavye abona ikiguzi kibaye kinini. Birangoye gushobora kwiyumvira yuko no kwirikira uyu mumama, ntazi neza yuko nanje nzosubira kuronka urugo. Uyu mudamu Orpa abonye ko ibibazo ariko aracamwo bitoroshe, aravuga ati kumbura nasubira hari iwacu nzoronka abashobora gusubira kunshima. Nashaka kubabwiza ukuri, iyo duhitamwo kwizera ntibiba byoroshe. Abenshi baratinya guhitamo kwizera Kristo no kumukurikira, kuko bamwe bavuga ngo bazontwenga, abandi bavuga ngo bazohava banyanka bante, abandi bavuga ngo bazonkura mu muryango, abandi bavuga ngo ninashishikara kuba muri ibi by'Imana nzohava ntakaza bya bindi nahora ndonka, kagafaranga nahora ndonka gaciye hahandi nzokabura. Numva umenga ni ikiguzi kinini. Ariko Yesu ubwiwe yaravuze ijambo rikomeye ngo ugomba kunkurikira ameze nk'ufise ariko aratwaza za nka zigira zirima za madudu, ngo ntakwiye kuraba inyuma. Uriko aratwaza ariko arakora igikorwa, ngo ntakwiye kuraba inyuma. Akenshi turagira ibibazo byo kwiyumvira ngo bazomenya gute, bazombona gute, bazomvuga gute, jewe naho ndi n'umuryango mvamwo, n'ivyo ndimwo, n'ivyo maze gushikako, abantu benshi bamaze kunkomera amashi, none mebe subira inyuma, mbandanye muri ibi bintu ntabona neza iyo biri, simbona iyo bija. Abenshi bashaka kuja mu bintu babona iyo biriko biraja, kuko bayibonesheje amaso. Ariko kwizera kumbwira ngo ibitaboneka nivyo bimenyesha ko ari ivy'ukuri. Turavuga ko dufise Yesu, ariko wombaza aho twahuriye sinigera ndamukubita amaso, mugabo ndazi ko ari mu bugingo bwanje. Uko niko kwizera. Orpa araba ikiguzi, abona ni ikiguzi kinini, abona yuko bigoye ko ashobora gusubira gufata inzira yo kuja kuri uyu muntu. Birashoboka ko hagiyemo ivyiyumviro byo kuvuga ngo uyu mumama ngira ni watera imikoshi. Hari abantu benshi bibananira gufata ingingo kuko imico y'ivyo bakuriyemo n'ivyo bagiye barabona nivyo vyuzuye mu ngingo bagomba gufata.
birabananira ko bafata ingingo ihagaze ku kwizera, kuko benshi bahagaze ku mico, ku byo bagiye barumva no ku byo bagendereje. Ibi ntibishobora kuguha agakiza. Asubiye icambere nashaka kubabwira, icambere gikomeye nuko Orpa yarakunze Naomi, mugabo ntiyamukunze gushika ku iherezo. Ababatijwe murazi ikibazo twabajije mu mazi, cyari ikibazo gikomeye twababwiye tuti iyi kibazo ugishoboye urabatizwa, utagishoboye naho uzoba uri mu mazi turakubwira ati bangira uzobatizwa hanyuma. Ikibazo cavuga ngo uzokwirikira Yesu gushika ryari. Naomi yarakunda Orpa yarakunda Naomi, mugabo yamukunda afise n'ibindi akunda kurusha Naomi. Nico gituma bishize ku munzane yabonye ati nivyo, ariko uno mukecuru asubiye iwabo nta nico afise, nzobaho gute? Nari kumuherekeza mugabo nanje ndakeneye kubaho. Orpa agereranywa niki? Agereranywa no kwizera kw'ibigumbagumba. Abantu ba kino gihe turavuga ko twizera, mugabo wosuzuma ukwizera kwacu dusanga kuzuyemo ibigumbagumba cane kurusha ukwizera kuva mu ijambo ry'Imana. Abenshi bavuga ko bizera, abenshi bavuga ko bakunda Yesu, ariko bamukundira iki? Bamukundira vya bindi vyiza ariko arabakorera, bamukundira vya bindi abaha. Umunsi yokugara benshi bavuga ngo turatandukanye. Kubera iki? Ukwizera kwabo nuko ibigumbagumba gusa. Orpa agereranywa n'ukwizera kw'ibigumbagumba cyangwa ukwizera kwa circonstance. Ibi bintu ndizeye kuko mbona bimeze neza, ariko nivyahinduka nzobivamo. Nico gituma utazotinya kumva abantu bamwe basenga bavuga ngo Yesu, iki kintu utakinkoreye nanje ndagira iki? Ndabivamo. Yesu, iki kintu utakinkoreye ndabivamo. Orpa agereranywa n'ukwizera, mugabo ukwizera kugenda kuracikagurika, gufise aho kugarukira. Abenshi bagarukira hehe? Bagarukira igihe ibintu biboneka ko bigoye. Uyu mumama ntaca gifise, ivyiwe byose byaraheze, nta na espoir ihari. Rero nobandanya gute nawe? Reka ngende nsubira inyuma. Ariko iyo asubiye hameze gute? Niho hari ikibazo. Asubiye inyuma muri vya bigirwamana, asubiye inyuma gusenga za mana. Bari bafise imana nyinshi, imana z'imirima, imana z'uruvyaro, bafise imana nyinshi. Asubiye inyuma gusenga vya bigirwamana. Nukuvuga ngo naho yariko arakurikira Naomi, bishoboka ko yari afise udutima tubiri. Nzokunda Imana bimeze neza, ariko niyampindurira nanje nzogira iki? Nzohindukira fata iyindi nzira. Uko kwizera kwa Orpa ni ukwizera ahanini guhagaze kuma emotion, ni ivyiyumviro. Ukwizera guhagaze mu vyiyumviro vy'ivyo wakarikiye n'ibiharuro wakoze. Akenshi ibiharuro biragupfana, kandi iyo ibiharuro bigupfanye ubuzima bugenda nabi. Uhitamo amahitamo agushikana ahantu habi. Narabonye abantu bari barahisemo gukurikira Imana, ariko kubera influence canke igihari c'icabo bagendanye, bagiye barava mu kwizera. Kubera iki? Uko bababwira ngo none wewe ushaka kuba musenyeri, none wewe ushaka kuba umumarayika, eka n'abariya bose ibi bintu barabicamo, eka zuricishirizamo, zuracishamo, zuragira gutya na gutya. Abo bantu bazabasanga bamaze kugera mu rugezo rwaho kwa kwizera bari bafise mu Mana kwaramaze guhinduka, basigaye nabo bacishamo. Bariza mugenzi wawe, turacishamo burya? Urucishamo? N'Imana iratwumva, n'Imana iratuzi, n'Imana irazi ko bitugora. Nguko kwizera kw'aba Orpa. Nashaka kugukurikira, mugabo mbona imenga aho uri kuraja haragoye. Rero ndeka nironderera umwanya wo kurondera nanje ingene nshobora gushika ku mahangiro yanje.
bene data, ubuzima bugizwe n'amashuwa n'ivyo uhitamo. Uno munsi aya masaha hari abariko barahitamo gusinya urupfu. Ino saha nyene hari abariko barahitamo gusinya urupfu, ariko hari n'abandi imitima yabo iriko iragwana ibabwira ngo ubwo rupfu nturusinye, ntusinye urupfu. Urupfu ndiko ndavuga nubwo ibihe bidashira. Hari abariko baragenda gusinya amapakte na Satani, amasezerano na Satani, kugira ngo baronke ibishobora kubatuma bamenyekana, bahabwa agaciro, bagashigwa hejuru muri ino si. Mugahe ijambo ry'Imana rirambwira ngo vyo kumarira iki kunguka ivy'isi vyose ariko ukabura ubugingo budashira. Ariko naho hari abariko barasinya, abasinya urupfu, binjira mu vyaha, abandi bariko barategura, bamwe baravuganye aho baza guhurira kugira ngo basinye urupfu, binjire mu vyaha. Naho bimeze gutyo, hari abandi imitima yabo iriko iravuga ngo ndagomba kumuha ubugingo bwanje. Hari abariko baravuga ngo ubuzima bwanje nta gaciro bufise butari muri Kristo Yesu. Hari abariko baravuga ngo nanje ndarambiwe, mpisemo kumukurikira ico bizonkuta cose. Bamwe basinya urupfu, ariko umenye ko muri ino si ano masaha nyene ino minota hari abandi bariko barasinya baduza intoke bavuga bati ndi hano mwami Yesu, nyakira, hindura ubuzima bwanje, ndi umunyavyaha sinshobora kwikiza, ariko ndakugomba mukiza we unkize, ni wowe rembo ry'ijuru, ni wowe uruhura umutima wanje. Haleluya. Ukwizera kw'ama emotion hari aho gutwara abantu kandi ukabatwara ahantu habi. Abenshi bagatwagwa n'ibigumbagumba, bakibaza ko bamaze kwizera canke bakunda Imana, ariko ari ibigumbagumba. Ikizogaragaza ko kwizera kwawe ari uko ibigumbagumba canke ari uko ukuri, ndabapfinze n'igiki, n'igihe kigoye cyo kugeragezwa. Hari ibintu bikuza umuntu dukunda kuvuga, arakuzwa n'ijambo ry'Imana, arakura akamenya Imana, mu masengesho arakura akamenya Imana, agakomera mu Mana. Iyo afise imigenderanire myiza, akaba ari mu ishengero, agakomezwa mu ishengero, agakorera Imana, biramukomeza. Ariko hari n'ikindi, ibi bintu bitatu tukunda kubivuga, ariko hari n'ikindi tudakunda kuvuga gishobora gukomeza abantu. Ndagupfinze n'iki? Ico kintu ntawe ucisabira, ico kintu nta n'ugikwepa. Imana igitanga ku kadoze nyene izi gakwiye. Murazi ico kintu ico arico? Ni ibigeragezo. Ibigeragezo biraza kuri doze yawe kugira ngo bigukuze, biguhe kubona Imana ku rundi rugezo utigeze uyibonamo. Nico gituma iyo uhuye n'ibibazo, suzuma, mbega bigomba gusuzuma iki muri jewe? Mfise kwa kwizera kw'ibishobisho canke mfise kwa kwizera kwahamije gukurikira Yesu uko bigenda kose? Ibipimo vyashikiye uyu muryango cari ikibanza ciza cyo kwiyumvira aho kwizera kwabo guhagaze. Umwe aratsindwa n'igipimo, ahitamo gusubira inyuma, ku mugongo Naomi asubira inyuma. Muvyiyumvire ko cane. Reka turabu wa kabiri, umuntu wa kabiri ariwe Rusi, mwumvirize ingene vyagenze. Naomi aravuga ati raba mugenza wasubiye mubi wabo no ku Mana yabo, nawe subirayo ukurikire mugenza wawe. Umurongo wa kangahe? 15. Umurongo wa kangahe? 15. Usubiremwo. Urumva Naomi agomba abwire Rusi, amubwiye ati raba. Naomi aravuga ati raba mugenza wasubiye mubi wabo no ku Mana yabo. Mwumvirize neza, asubiye hehe? Mubi wabo. Mubi wabo. Hariho anatashma ikomeye gose uyu mudamu Orpa yari afise. Atashma kuvuga ngo ikintu kimufatanya cyane cari giki? Cari umuryango, imico n'umugenzo yakuriyemo. Asubiye muri irya nyene, asubiye kandi no gusenga Imana yabo, Imana zabo. Mu Gifaransa ni
leur Dieu, imana zabo, kuko ni barafise imwe. Bandanya. Nawe subirayo kurikire mugenzawe. Abwira Rusi, Naomi abwira umukecuru Naomi abwira Rusi ati nawe subira inyuma. Rusi aramwishura ati reka kunyinginga no kuguheba no gusubira inyuma ngo noye kugukurikira, kuko aho uzoja ariho nzoja, kandi aho uzorara niho nzorara. Ihanga ryanyu niryo rizoba ihanga ryacu, imana yawe nizoba imana yanje. Agapfundikira rero ati imana yawe nizoba imana yanje. Aho uzogwa niho nzogwa, bahampambe uhora harakabimpanira, kandi birushirije ninagira ikizontandukanya nawe atari urupfu. Umviriza 18 ikivuga ngo Naomi abonye yuko amaramaje kujana nawe acagira iki? Acarahora. Yumvise une confession, ukwatura k'uyu mudamu yitwa Rusi atakindi kintu yorusubizamo. Acagira iki? Acarihorera. Uko kwatura nagomba tukuvugane ko yatuye iki? Subiramo ngene yatuye. Yavuze gute? Rusi aramwishura ati reka kunyinginga kuguheba no gusubira inyuma ngo noye kugukurikira. Kureka kunyinginga narico nahisemo, hari ingingo nafashe. Kuko aho uzoja ariho nzoja, aho uzoja niho nzoja, kandi aho uzorara ariho nzorara. Ihanga ryanyu aho uzoja niho nzoja. Nimba uzorara ku kazerono nanje nzogira iki? Nimba uzorara ku kirago nanje nzogira iki? Ariko avuga ngo ubuzima bwawe ibintu sivyo ndiko ndakwirikira, ariko ahico nabonye kiruta ibintu, narabonye imana wambwiye. Naho byadushikiye jewe narabonye yuko imana ntayifatanya n'ibibazo, ahubwo ndayifatanya n'inciri mu bihe byose. Haleluya. Naho norara hasi, situation yawe izoba situation yanje. 14 bavuze ngo acaramugumbira, aragumana nawe, isatasha karamata, niko bavuze. Iri jambo rikoreshwa igihe bavuga yuko umugabo azosiga se na nyina akagenda akabana karamata n'umudamu wiwe. Ibi biriko bivuga ngo kubana, kunywana, kuhinduka umwe, kudashobora gutandukana. Ibi nivyo Rusi yariko abwira Naomi ati reka kungora, naramaze guhitamo ijambo ryitwa karamata. Omenga ni Kiyapani, karamata. Akajambo kajane yahisemo iki? Kugumana nawe karamata. Sintandukana nawe. Aho uzorara, ivyo uzofungura nanje nivyo nzojamwo, nivyo nzobamwo. Ntunyinginge. Bandanya. Aca bandanya avuga gute? Aho uzogwa niho nzogwa. Hejuru. Kuko aho uzoja ariho nzoja, kandi aho uzorara ariho nzorara. Ihanga ryanyu niryo rizoba ihanga ryacu. Voilà. Ngiye nanje kwinjira mu ihanga ryanyu ry'Abisirayeli. Haleluya. Ndazi yuko iyo dukijijwe tuba twinjiye mu yindi hanga, mu bundi bwami. Haleluya. Ntitukiba tukiri abakavantara, ariko twinjira mu muryango w'Imana. Uyu mudamu nivyo ariko aravuga, ngiye kwifatanya n'umuryango wawe, ngiye guhinduka nanje umwe mu muryango wawe. Imana yawe nizoba imana yanje. Spirituellement tugiye kuba umwe, mu buryo bw'impwemu tugiye kuba umwe. Imana yawe narayibonye, warayimbwiye, nanje izoba imana yanje. Ndatandukanya imana yawe n'ivyadushikiye. Ndabisubiyemo. Benshi tumatanya ibibazo twaciyemo tukavyitirira yuko bisa n'Imana kubera umubabaro. Mwumva ingene Naomi yariko aravuga. Uri kurumva amajambo yavuze Naomi yari yuzuye umubabaro. Yumva umenga Imana
yamudesevye, yamugiriye nabi. Ariko Imana iri hejuru y'ibihe, iri hejuru y'amacirconstance. Akenshi turayifatanya n'ibihe bibi turiko turacamo, ariko Imana ntiyinjira mu kabwate dushaka kuyishiramo, ntiyakira identite dushaka kuyiha, ariko ifise identite yayo. Ni Imana ibihe bidashira, yama ari Imana ikora ivyo ishatse kandi ari Imana nziza. Ni Imana rukundo. Iyo dufatanije Imana yacu tukayifatanya n'ibibazo, duca duhusha kubona umugambi w'Imana ku bugingo bwacu. Ico yavuze ni giki? Imana yawe. Siniko ndaraba ivyagushikiye n'ivyadushikiye, ariko narabonye Imana yawe. Imana yawe nizo Imana yanje. Aho uzogwa niho nzogwa bahampambe. Aho uzogwa niho nzogwa. Bibi vyerekana ngo uyu mudamu yari determine, afise ukwizera no kwatura kwiwe kuri clair, kurasobanutse. Ntariko aradidinganya, ariko ariko aravuga ico yizera. Abenshi iyo babajije ico wizera arakubwira ati iki kintu nibaza ngo ivyo ari vyo vyose. Oya, ukwizera kwacu nikwiye kuba muri ivyo ari vyo vyose. Nawe ibyiyumvire ico nibaza ngo oya, hari ico Imana ivuga mu ijambo ryayo, irivuga. Ico nico dukwiye kwizera. Ntidukwiye kwizera ivyiyumviro vyacu ngo iyo yumva ivyo ari vyo vyose, nawe je ndavyihweje ivyo ari vyose. Ivyo tukabivamwo tukagereza gushika kuco Imana ivuga, akaba ico twizera. Haleluya. Mbega Imana ivuga iki? Ivuga iki ku bayizeye? Ivuga iki ku bayikwirikiye? Hari ijambo nafashe ndabika mu mutima wanje mu Baroma igice c'10 umurongo wa 11, havuga ngo nta wayizeye azokwigera amaramara. Iryo jambo nararigize ndarigira iryanje. Nta wayizeye azokwigera amaramara. Ndabibutse kandi yuko guca mu bihe bigoye bidasigura yuko namaramaye canke Imana yahindutse, kuko iherezo niryo rikuru kurusha urugendo. Urugendo rushobora kugorana, mugabo iherezo ndaribona mu Mana nizeye. Iherezo ryanje ndaribona muri uwo nizeye. Uwo niwe avuga ngo ni jewe nzira kuri n'ubugingo, ntaho ushika kwa Data. Twese dufise intumbero yo ushika kwa Data, ariko ntaho ushikayo ntamujanye. Rusi ukwizera kwiwe kugaragara nk'ukwizera kwahisemwo kuvavanura n'ivy'imico n'imigenzo yakuriyemo. Ukwizera kwa Rusi kutugaragariza yuko yahevye ibigirwamana n'Imana yahora asenga zitarizo. Ukwizera kwa Rusi kutwereka yuko yahisemo gukwirikira Imana ya Isirayeli kandi ari Imana idahinduka. Muri Bibiliya baratubwira ngo nimuve muri babandi, nimuve hagati muri bo. Nabivuze kare, iyo ugendana n'abantu canke wumviriza cyane ibintu bidahagaze mu kwizera k'ukuri, abenshi barava mu kwizera bagasigara bizera ibinyoma canke bizera ubwabo nyene. Rusi aravuga ngo aho uzoja niho nzoja. Aho uzogwa niho nzogwa bahampambe. Uhora harakabimpanira kandi birushirije, ninagira ikizontandukanya nawe atari urupfu. Yahisemo ko gukwirikira Naomi ikizobatandukanya n'urupfu. Niko batubwiye abagiye kubatizwa. Nzokwirikira Yesu gushika ugupfa kwanje, abandi nzokwirikira Yesu gushika agarutse kudutora. Nagoma ndangirize kubereka kino kintu. Hariho amahitamo n'uno munsi ari imbere yawe. Birashoboka ko waje uherekeje abantu, ariko hariho amahitamo ari imbere yawe. Amwe uramaze kuyahitamo, urabona n'ingaruka, ariko kubera ukiri muzima urashafise akaryo keza ko guhitamo neza. Orpa yasubiye inyuma, asubira inyuma, ariko Rusi yagize iki? Yarabandanije gushika ku iherezo. Orpa yagize iki kandi?
yahisemo umutekano wiwe, yahisemo kwicungera. Ico muha security nuko yosubira iwabo agasenga, sinshaka kuja mu bintu ntazi neza ko nzosubira kubandanya mbaho neza. Yahisemo security. Nkuko uno munsi hari abariko barahitamo kuvuga ngo no kwinjira gukurikira Yesu, mbega no gaburira abana gute, noronka uwundi hira minervare gute. Nimundeke nzoza abana bakuze, nzoza nanje fise gushobora kwirihira. Hariho guhitamo. Benshi bariko bahitamo security yabo, ariko bariko barahusha ubugingo budashira. Rusi yahisemo aho Orpa yahisemo umutekano na security, Rusi we yahisemo kwizera. Naho ntabona neza ibiri imbere, ariko ndizeye yuko Imana uyu mama yatubwiye ari Imana y'ukuri. Orpa ntiyigeze asubira kuvugwa muri histoire, ntiyasubiye kuvugwa muri Bibiliya Orpa. Ariko igiryoshe nuko Rusi wahisemo kwizera, akizera ibyo atabona, yinjiye mu bisekuruza vya Yesu. Amen. Yabaye umwe mu muryango Yesu Kristo yakomotsemo, kuko amaze gukurikira Naomi, aho yagiye yahuriye n'umugabo. Umugabo yari atunze cyane, aca aramutwara, agira mariage. Muri uwo muryango niho hakomotsemo Dawidi, hakomokamwo na Yesu. Ihitamo ryiwe ntiryaboneka n'amaso, ntiyabona neza iyo ariko araja. Mugabo yumva umutima wo mubwira ngo Imana ujya mu mama yizeye ndayikurikira, uko biri kose nzoyikurikira. Orpa yari afise ukwizera kw'ibigumbagumba kenshi kutujana aho twumva umenga dushaka kumva ko Imana iri kumwe natwe igihe ibigumbagumba byacu bimeze neza. Ariko Rusi wewe yari afise ukwizera kudakekeranya, ukwizera kwiyemeje, kudahagaze ku bigumbagumba. Uno munsi iyo abantu baryohewe mu bigumbagumba byabo, abenshi batanga amasezerano, abenshi bavuga neza Imana, abenshi barayihimbaza. Ariko iyo ibintu biriko bigenda nabi, bamwe basubira inyuma. Kubera iki? Kuko kwizera kwabo kwari ukw'ibigumbagumba. Nagomba kurangiza ndakubaza, uhitamo nka Orpa canke uhitamo nka Rusi? Uno munsi n'iminsi iri imbere yawe, Imana yamikubaza, urahitamo gute? Hari abayizera mugabo bakizera bafise amareserve amwe. Ndaje kugira ngo Imana izingirire neza gutya, nitabingirira nzobivamo. Uzobivamo ujehe? N'izina ryawe ntizosubira kwandikwa mu gitabo c'ubugingo. Sinzi ko uzosomwa kubera amahitamo yawe. Ariko niwahitamwo neza, ugahitamwo kwizera no gukurikira Yesu gushika kw'iherezo, ukamatana nawe, ukagumana nawe, nka kumwe Yosuwa yahitamo avuga ngo jewe n'umuryango wanje tuzogira iki? Tuzokorera Imana. Nimba mwe mudashobora kuyikorera, ni musezerano no munsi uwo mukorera, ariko jewe n'umuryango wanje tuzokorera Imana. Wewe amahitamo yawe ameze gute uno munsi? Nashaka mfashe abantu gusenga no kwiyumvira, kuko ubuzima bugizwe n'amahitamo. Urugendo rw'ubuzima bwacu rugizwe n'amashwa tugira. Ndabasabe duce bugufi dusenge. Iherezo riko riribazwa wewe bivanye n'amahitamo ukora, haba uno munsi canke mu minsi yawe iri imbere.
ihitamo ryawe rirafise ico rifatanye n'iherezo ryawe. Ndagusabe umwanya ufise wo gusenga no kubwira Imana mu mutima wawe, wumvirize n'ijwi rya mpwemu w'Imana akubwira ku byo wari uhamagariwe gufatamwo ingingo ariko wagiye urareka, wagiye urabireka. Buke buke bishobora kugushikana ahantu habi kandi habi cyane kubera wagiye urabireka. Urumva ko hari ingingo wari ukeneye gufata, mugabo ibigumbagumba na situation vyakweretse yuko burabangiriye kuko utazi neza ingene bizogenda inyuma. Ariko by'ukuri ntuzi neza yuko naho inyuma bizoba bimeze neza. Umviriza ijwi rya mpwemu, umviriza ijwi mpwemu akuganirize, akubwira icyo ukwiye guhitamo. Birashoboka ko umaze igihe uri kurumva ijwi rikubwira ngo urakeneye guha ubugingo bwawe Kristo Yesu, urakeneye gukizwa. Imbere yawe si heza, ariko Imana ntigufata ukanigo, yamirindiriye rushwa ugira. Ngo nigiki Imana itakweretse, nigiki Imana itakugiriye. Wari ikindi kigomba koga mwana w'umuntu atari uko yubaha, nta kindi kuronderako. Hitamwo neza, hitamwo Yesu, nayo Satani we n'umubeshi. Hitamwo neza, hitamwo Yesu, nayo Satani we n'umubeshi. Hitamwo, hitamwo neza, hitamwo Yesu, nayo Satani we n'umubeshi. Hitamwo, hitamwo neza, hitamwo Yesu, nayo Satani we n'umubeshi. Hitamwo neza. Nagomba mpakanya abo Imana yumva yaganirije indani imitima yabo. Hariho amasengesho abiri tugomba kugira. Isengesho rya mbere nugomba guhitamo guha ubugingo bwiwe Kristo Yesu. Haize imyaka 2000 irenga Yesu apfuye ku musaraba kubera wewe nanje. Yaravuze ku musaraba ati birarangiye, hasigaye wewe kuhitamo kwizera ibyo namaze gukora. Haize imyaka 2000 akurindiriye, ariko uno munsi urashobora guhitamo ubugingo. Navuze ko uno munsi hari abariko barasinya urupfu n'abandi bagiye gusinya n'ababananya basinya ubugingo budashira. Iryo ni isengesho rya mbere nifuza ko tugira. Nimba uri hagati yacu ukumva ukeneye guha ubugingo bwawe Kristo Yesu, uno munsi ugahitamo kuvuga nka Rusi uti nemeye ko Imana numvise ari izo Imana yanje, aho nzobana nayo tugatandukanywa n'urupfu. Uri hano canke hanze, ndagusaba uduze urutoki aho uri, ndashaka manze nsengane n'abo bantu ubwa mbere. Duze urutoki, ndashaka gufasha gusenga. Ugomba guhitamo guha ubugingo bwawe Kristo Yesu uno munsi. Mana imuhe umugisha. Duza. Amen. Hari yundi? Ndabona umuvyeyi hariya. Imana ishimwe. Hari abariko barasinya urupfu n'abariko barasinya ubugingo. Ino saha nyene ihitamo ryawe rifise ingaruka idasanzwe mu bugingo budashira. Hari yundi aduze urutoki wifuza guha ubugingo bwiwe Kristo Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
tubasabe bahaguruke, abo mbona bakuze batahuye ijambo ry'Imana bahaguruke dufashanye gusenga. Mubaha amashi bahaguruka, haguruka dufashanye gusenga bivanye n'ihitamo ryawe. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Hari uyundi? Haleluya. Karibu ngaho imbere, mwakomera amashi tubakira kubw'ihitamo ryabo. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Karibu muri Kristo Yesu. Haize imyaka 2000 Yesu atangaje ku musaraba ati birashoboka, birashoboka ubuzima bwawe buhinduka ukaba mushasha. Abari hanze badugije intoke, karibu ngaho imbere. Turagiye gusenga. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Ihitamo ryanyu Imana irarizi kandi rifise ingaruka n'iherezo ryiza, kuko muhisemo ubugingo ariwe Kristo Yesu. Saba umukozi w'Imana abafashe, mwegerane abafashe. Tugiye gusenga amasengesho ya nyuma. Birashoboka ko mu buzima bwa misi yose hari ibintu byari byarakunaniye gufatamo ingingo. Ndagomba dusaba ishengero ryose duhaguruke. Tugiye gusenga. Ubuzima bugizwe n'amahitamo ugenda urakora. Uno munsi uhisemo iki? Uhisemo kubangira nka Orupa no gusubira inyuma, canke cya kindi nyene umaze iminsi ugwana naco? Uno munsi bashaka kuvuga ngo Mana, ndashaka guhitamwo gufata ingingo yo guhagarika, kuheba, gutandukana naco kugira ngo ndakwizere. Naho ntabona neza ibiri imbere, ndashaka kukwizera. Haleluya. Abumva bakeneye masengesho, ndagomba dufatanye gusenga, dusenge. Aba bakiriye agakiza ariko natwe dusaba Imana iyi decision, ni ngingo tugiye gufata yerekeye ibiri imbere yacu mu buzima bwacu, tuyifate. Imana idushoboze gufata ingingo iyihimbara. Reka dusenge, tuduze amaboko yacu dusenge. Turaje imbere yawe Mwami Mana, turizera ko ari wewe Mana inzira n'ukuri n'ubugingo. Turazi ko tutagufise acha tujushoboye. Warabivuze je wewe nyene yuko uri umuzabibu natwe turi amashami, kandi tudashobora kwama tutagufise. Tuhisemo kuza kumatana nawe Mana. Tuhisemo, ndasengera wese Mana yari kwarananirwa gufata ingingo kandi yariremere ku buzima bwiwe, kuko amaso yiwe yamwereka yuko bitazogenda neza. Ndamusengera mu izina rya Yesu ngo umwambike izindi nguvu n'inkomezi, umushoboze guhagarara neza, umushoboze kukwizera, umwiyereke Mana bivanye n'ingingo agiye gufata. Umube hafi, umwereke ko ari wowe Mana yo kwizegwa, utandukanye n'ibigirwa Mana. Umurinde Mana, umushoboze. Tuze twumva intahe yuko wamushoboje agafata ingingo, none ibiriko biramubako ari bigwikesha icubahiro, ari amashimwe. Nawe Mana umwinjize mu muryango w'abazoshinga intahe, kuko wewe wabafashije gufata ingingo nziza. Ndagusaba mpemu w'Imana uherekeze umwe wese ari hagati yacu mu ngingo agiye gufata, ayifate asunitswe na mpemu wawe, kandi bize bigaragare yuko wewe wahabwa icubahiro mu ngingo yiwe. Urakoze kuri Imana yo kwizera. Dusenze dushima mu izina rya Yesu. Amashi menshi kuri Kristo Yesu. Amen. Haleluya. Turagiye gusengera abagwayi. Wizera ko Imana dusenga ikiza, wakire ugukira mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Mwami Imana, turakuzaniye abafise intege nke mu mubiri n'abagwaye. Turakuzaniye abariko baraca mu bihe vyahingwara batariko barazitora.
eka n'izatowe bafashe imiti mugabo vyanse guhira. Mana turabakuzaniye, wowe uri umuganga mukuru, uvuga ijambo rimwe gusa ibintu bigahinduka. Ndasenze mu izina rya Yesu, wowe wese akwizera uno munsi Mana aje kugufata, aje kukwizera kandi afashe ku nyonga z'impuzu yawe, arakubwiye ati nta handi atari kuri wewe nshobora gukirira. Ndasaba Mana ngo ububasha bwawe bukiza butembe mu buzima bwiwe, butembe mu bugingo bwiwe, maze Mana busubize hanze ingwara n'intege nke zose z'umubiri mu izina rya Yesu Kristo. N'abari baremerewe Mana bumva umenga baremerewe mu buryo bw'umushaha, ndasaba Mana ubaha akaruhuko kava kuri wewe. Sabato yacu ubane natwe, amahoro y'umutima aruta uko yomenya n'umuntu wese, ashimamira imitima yacu n'ivyiyumviro vyacu muri wewe Kristo Yesu. Dusenze twizera mu izina rya Yesu, amen, amen.